Nine Sports TV. Umukinnyi ahora mu mugwi wa Musongati akerekeza mu mugwi wa Vitaro yitwa Musore Prince Michel akina ku numero 3 official yamaze kuba sinya amasezerano y'imyaka 2 mu mugwi wa Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda. Amaco sumira yoba yasinya amasezerano y'imyaka 2 ku miliyoni 15 z'amanyarwanda numva amahera katari make. Turabizi ko muri Rayon Sport hagiye haraca abakinyi benshi batandukanye b'abarundi kandi benshi baca comme passage. Turazi ba Piero, turazi ba Boss Caleb, turazi ba Cedric Amisi, turazi uyu Shashire Nahimana. Aba bose Eric umugabo umuhungu Eric bose haciye kwa Rayon Sport. Ariko umuginyi agiye kwa Rayon Sport akamara ni mu bibiri imyaka 2 atarasohoka mu kindi gihugu kenshi projet yiyo iba yapfuye. Eske hagati ya Musore Prince na Rayon Sport nuyuwe muntu yungutse hagati y'umugwi n'umukinyi? Nibaze ko kuri Musore Prince kuja muri equipe ya Rayon Sport ugiye kuraba Rayon Sport nivyo yari equipe nayo ko yari imeze neza mugabo ugiye kuraba kuri nimero 3 ni yari yameze neza kugeza kano kanya kuko twarabibonye kuri Robertinho nivyo n'umumenyereza ubona yuko yarameze neza mugabo tukaza kuba turaba mbega ukuntu baje kubatakaza mu igikombe bwari uburyo bwari bumeze gute kuko ni Rayon Sport ubona yuko yari imeze neza bagitangura mugabo mu mpera ukuntu baje kuba barangiza tuje kubona yuko equipe ya Rayon Sport itari imeze neza cyane. Nibaze ko kuri Musore Prince ku kibazo je kumbaza Musore Prince nibaze yuko ubwiwe hari urwego aje kubaduza bivanye nuko agiye muri equipe nivyo mu gihugu cy'u Rwanda imeze neza ariko hari nakandi kantu gashobora kumungukira kantu kavuga ngo ni equipe ya Rayon Sport ishobora kwisangira kirakina Champions League, ni equipe ya Rayon Sport ishobora kwisangira kirakina Coupe de la Confédération. Ntaguciriyemwo ofete Rayon Sport unumaka izokina Coupe de la Confédération impamvu bakinye na APR. APR irabatsinda mugabo kubera APR ariyo yatwaye championnat kandi kabari ni yambere urumva ko Rayon Sport ari zo iseruka muri Cup Confederation Cup. Uruka ko na Seto 2019 umugwi wa Aigle Noir imba nihenze waratsinze n'umugwi wa Rukinzo watsinze umugwi wa Rukinzo ariko Rukinzo kubera Aigle Noir yatwaye championnat azi ko Rukinzo ariyo izoseruka. Rero ucutera ubandanye ni kuvuga ko Rayon Sport nizo seruka mu Rwanda muri CAF Confederation Cup nico kimwe nangaha mwacu mu Burundi ari umugwi wa Frambo di Centre. Rero nibaze ko kuri Musore Prince muri kano kanya ndashobora kuvuga yuko yungutse yungutse bivanye nuko mu mwaka w'izindi byakinye Champions League kuno mwaka cyaza muri Coupe de la Confédération bivuze ngo equipe yiwe ya Vitaro yari imeze neza kugira ngo ize kuba yitabira zino nkino kuko ntibatwaye Coupe du Président ntibatwaye championnat bivuze ngo kuri we nubwo yaje muri Big 4 equipe yiwe ntiyari imeze neza nkuko bari babishaka ariko kuza muri Champions League umwaka umwe undi mwaka kaza muri Coupe de la Confédération nibaze yuko aza kuba ari karaganya experience kuko araza kuba amahiganwa abiri atandukanye mugabo buri mwaka yisanga ari mwayo mahiganwa twaramubonye muri equipe nationale Musore Prince yari mukinyi yarameze neza nibaze yuko kano kanu nako gashobora kumungukira ko muri kano kanya ntitwamunye muri equipe nationale gashobora gutuma n'uwitwa Patrick Sangwa avuga ati mbega umukinyi mbonye muri Coupe de la Confédération muri equipe nka Rayon Sport kukatoza muri equipe nationale bivanye n'iki na performance aza kwa yerekanye muri equipe ya Rayon Sport ashobora kwemeza rero yuko Musore Prince muri kano kanya yungutse kurusha equipe ya Rayon Sport. Ejo nabonye akantu burya bwana iyi migwi irategura burya yari yajyanye ni drapeau ndazavuga kwereka yajyanye ni drapeau ya Vitaro yereka abakunzi ba Rayon Sport ko Rayon Sport bayitwa equipe gikundiro ifite abafana benshi equipe iri mu munwa mishi yabivuze ati je Musore Prince na baramugwa Vitaro ariko no munsi naje umugwi wa gikundiro ariko randi ujya muguri mu bibazo byinshi kuva la ne passe meme na avara ne passe ni migwi umugwi wa Rayon Sport waguma uri mu tubazo twato na hato eske kugenda kuraba uko nagenda kwivuga uyu Cedric Amisi yaciye comme passage uyu Bofise Caleb yaciye comme passage ubwo niyo bari inzira nziza ndavuga kuri Musore Prince yoba haciye akerekeza mu bindi bihugu novuga biteye imbere gusumba u Rwanda mu mupira w'amaguru kuko hamwe Musore Prince je no confirma hamwe yoca guma mu Rwanda imyaka 3-2 ego akanoti kazinjira kandi umuntu wese arakeneye aganoti ariko twoshobora kubona yandi vuyiwe yasubiye inyuma kurusha imwe twaramubonana ngaye wacu mu Burundi eske
twavuga ko umusore Prince guhitamo kuja muri Rayon Sport kandi hari imigwi imwe novuga yari ikomeye ngaho iwacu mu Burundi karishwa nziza. nibaza ko kuri musore Prince kuja muri equipe ya Rayon Sport ugiye kuraba nko kubivuze hano mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko umugwi wa zimbere mu migwi ya Murondera Aigle Noir de equipe ya Aigle Noir de Fighters equipe ya Aigle Noir de Fighters byaranavuze yuko amasezerano bariko barayiga kugira ngo aje ko baja muri equipe ya Aigle Noir mugani byaje kuba bikunda byaje kuba birangira agiye muri equipe ya Rayon Sport. Uje kubibaza neza ati yoba ari shwa nziza kuri musore Prince kubwanje uruhande rumwe ndavuga ego urundi ruhande ndaza kuba mvuga oya. Uruhande rumwe nza kuba mvuga ego n'uruhande ruvuga ngo ugiye muri equipe ya Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda equipe ya Rayon Sport nayo twarabonye yuko akenshi iranganya na equipe ya PRFC bivuze ngo dushobora kubona musore Prince atavuye nka mu gihugu cy'u Burundi avuga ngo ngiye kurondera amahera nivyo benshi baba bagiye kurondera amafaranga ariko agenda avuga ati ihangiro ry'uwanje sijyo kuguma muri equipe ya Rayon Sport. Dushobora kubona mu mwaka uza equipe ya PRFC yaje kubitanga amafaranga kandi nibaze ko ugiye muri equipe ya PRFC uba uri capable yo kuja muri equipe ikomeye soit mu gihugu cya Tanzania muri bino bihugu bya Ghana kuko equipe ya PRFC muri kano kanya ikunze kubisumira mu gihugu cya Ghana mu gihugu cya Senegal bino bihugu nyene bona yuko hari football novuga ngo imeze neza. Nibaze rero yuko kurande rumwe mvuga ngo ego kurande ruvuga ngo kwitwara neza kwa musore Prince gushobora kumuvyariramo kuja muri equipe ya PRFC canke tukamubona mu yindi equipe ikomeye iruta equipe ya Rayon Sport. Kurundi ruhande ruvuga ngo oya no kwisanga novuga ngo yahawe amahirwe na equipe ya Aigle Noir de Fighters. Equipe ya Aigle Noir de Fighters nayo turazi yuko hano mu gihugu cy'u Burundi baraza kubaja muri Champions League. Iyo Champions League novuga ngo yarayivuyemo ari muri equipe ya Vitaro FC. Kwisanga muri equipe ya Aigle Noir de Fighters navyo biragutuma novuga ngo uronka equipe wanashimira utana equipe woronka uri muri equipe ya Rayon Sport kuko twarabonye abakinyi benshi baciye muri equipe ya Aigle Noir de Fighters bano bagira umugisha Jean Claude urazi yuko yari muri equipe ya Magarangi Boys ariko araza muri equipe ya Aigle Noir yamufasha kuja muri Yusuf Ndayishimiye abakinyi novuga ngo benshi cyane bano ba Jospin Shimirimana bano ba Kanakimana Bienveni bano ba Bienveni Shaka ari muri equipe Peter nawe nubwo ariko kwa Mamuru buryo urazi ko yari yagiye migeragezo bikanga narishatse kuvuga bano bagiye migeragezo ariko mena gira umugisha Jean Claude muri equipe ya Magarangi Boys bano bashaka Bienveni n'abakinyi benshi cyane kandi ugiye no kuraba mu bintu turiko turana muri equipe ya Aigle Noir de Fighters ihangiro ry'abasubyo kuvuga ngo umukinyi wacu araza kwatera imbere hano mu gihugu cy'u Burundi ihangiro ni ryo kuvuga ngo uritwara neza wibone muri equipe ikomeye atari na hano ku mugano wa Afrika. Kurundi ruhande rero nico kituma mvuga ngo kuri musore Prince nimba yahawe amahirwe na equipe ya Aigle Noir bikaba bitakoze ntituzi ibyo baje kuba bumvikana mugabo kuza muri equipe ya Aigle Noir cyari kuba ciza kurusha kuja muri equipe ya Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda.